umutima wuzuye ishimwe ry'ivyo wankoreye. Indirimbo yanje mwami nuyakire, ikubera umubavu umura neza. Oh, hello bakunzi ba Sky Media TV. Right now umbonye kuri microphone ucumenya yuko ndakuzani update zimwe utazokwigera usanga ahandi. Nyibisanzwe muba muri kumwe nanje amigo Amin Chaga Classic on the mic, behind camera ni Mama Du Blue. Ndakubwira ati wahombye rero wewe utariko urafyonda subscribe kugira ngo tuzobandanye tubana hafi muri bino biganiro vy'urutavanako. Nkuko mumenyereye rero iyo nicaye kuri plateau za Sky Media simba ndi jenyene mbandi kumwe n'umutumire. Uno munsi ndi kumwe n'umutumire akiri jeune fille, biboneka yuko nagakwafe nakabanyeshure. Turaharaho tumwakire hama atubwire ivy'iwiwe nico yaje gukora muri Sky Media. Karibu cyane. Hello bakunzi ba Sky Media, ndabaramukije muraho. Manaje nitwa Rose niyo mukiza, sanzwe ndumuririmbyi wa gospel ngaha mu ntara yacu ya Muyinga. Ariko abantu bumvise Rose nta kandi kazina ngo mbure ngo ukoresha mu bintu byo kuririmba canke se abaririmba gospel mu bamwitwa amazina yanyu gusa? Akazina basanze banyita benshi ni Roselysha, no kuri page yanje ya Facebook ni wanditsemo Roselysha ucumbona jewe nyene. Ubu rero ndagomba ngo twicare ngaha muri Sky Media muzi yuko turi kumwe na Roselysha. Mbega Roselysha, abantu bariko barakuraba ngaha barumva yuko uri umuririmbyi usanzwe uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Mvuge yuko inondwi kabisa muri Sky Media ni hatari kuko tumaze indwi yose twakira abaririmbyi baririmba indirimbo zihimbaza Imana. Sinzi igituma, nawe uraza kutwandikira muri commentaire utubwire igituma. Roselysha, uramaze kuririmba? Ndamaze kuririmba. Mbega nk'umuntu yokenera indirimbo za Roselysha yo kwandika gute, yo gutora gute? Oya, nta ndirimbo ziwanje personnel mafise. Ariko ndashobora kubekingira nk'umuntu nko muri studio runaka bakantu bakoti ngo tubekingire gatoyi. Yego. Roselysha numubeka. Yes. Rero bakunzi ba Sky Media, ngumbure ngo Roselysha muramubona ariko ntituramwumva ijwi. Nanje nashobora kubabwira ko n'umuririmbyi ariko umuririmbyi aza kumenyekana ari uko tumwumvise ijwi. Mu munota umwe n'igice canke se mu minota ibiri urashobora kuba uzi nk'akaririmbo wa warabekinze canke akaririmbo usanzwe ukunda kugira ngo twumve kuntu Roselysha yikora mu gahogo. Ndakunda indirimbo za Alvera Muhimbare. Alvera Muhimbare. Yego, sinzi ko mwoyirondera. Shazi yacu batuzifise hafi. Alvera Muhimbare tushiremo iyihe mbega? Jehovah Jire. Jehovah Jire. Ya Alvera. Jehovah Jire ya Alvera. Bakunzi ba Sky Media, turi kumwe n'umuririmbyi Jehovah Jire ya Alvera muri ekuteri zawe iri. Jehovah Jire, Jehovah Nafa, Imani mwerudende, Zohora nisigira. Ibuye rikomeza ifuka, inkoni yo kwishimikiza ko nkabasha kugera mwami kuri kimwe nkeneye. Wumvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri vya bihe vyari bikomeye ntiwigeze untererana. Wumvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri vya bihe vyari bikomeye ntiwigeze untererana. Akiriye indirimbo ipfuye ku mutima, umutima wuzuye ishimwe ry'ivyo wankoreye. Indirimbo yanje mwami nuyakire, ikubera umubavu umura neza.
guys ndumva ibintu ngani bigiye koroha. Umubavu ya Alvera Muhimbare. Uzi yuko reka ndeke kuvuga ibindi birenze ngaho kuko sindi professionnel cyane mu bintu by'umuziki. Mbega Roselysha ni ryari wiyumvisemo impano yo kumva wo tangura kuririmba? Impano yo gutangura kuririmba narayikuranye nkiri mutoyi cyane, muhira bama bambwira ati ukiri mutoyi cyane nk'imyaka nk'itatu ine nk'uko warakunda kuririmba cyane, ukunda no gutamba. Narakunda na Rose Muhando cyane gose cyane. Hama kugeza ubu rero ndaduga kugeza ubu rero niho ndabikunda cyane gose, kandi nipfuza no kugera kure cyane. Roselysha yatubwiye ngo watanguye kuririmba ukiri umwana muto cyane, sivyo? Mbega Roselysha nuhuye muririmbyi wewe wakuze wumva wakuze ukunda kugira ngo yaguhaye nka inspiration kugira ngo utangure kwinjira mu ibintu byo kuririmba? Rose Muhando. Rose Muhando. Asha ni uducishize ko kamwe canke tubiri twa Rose Muhando. Nta turi hafi. Mungu kunena kwangu, na uisikie sauti ya kilio changu, moyo wangu. Sindatiti neza gusanye ne mbarazizi duce. Mbega Roselysha kubwawe ubona habura iki kugira ngo nawe utangure kuririmba? Kubwanje harabura ubufasha nk'umumanager wo kunyiheberanya nakavuga ati ni wowe fasha, ni wowe ndaba, nanje nkavuga ati ni wowe mpanze amaso, cyo nkeneye cyose ndagisaba wewe. Amafaranga yo kugira ngo umuntu aje muri studio nivyo bibura. Roselysha arafise impano ariko abuze amafaranga. Mbega hari umuntu waba umaze kwegera komsa nk'abajya musenga hamwe canke se abantu bakunda indirimbo zihimbaza Imana ukamubwira ati vraiment ndakeneye udufaranga dukenya nshobore kuja muri studio? Ndabafise bakeyi barakora uko bashoboye, bamaze iminsi nyene bakora, ariko nanje ndacegeranya buke kugira ngo bibandanye bishigwa mu ngiro. Yego. Hamwe Roselysha yoronka ubufasha bwo kuja muri studio kuko nabantu benshi bariko baraturaba ngaha kuri Sky Media, harimo abakunzi bawe, harimo abagenzi bawe. Hamwe woronka ubufasha bwo kuja muri studio, urumva yuko witeze iki? Wumva woshika kuyihe ntambwe? Notera intambwe cyane, kindi cyane gose nokora no kwamaza ubutumwa bwa Kristo, nkabugerana kure biciye muko kuririmba. Yego. Nijyari rero Roselysha yumva yuko umuziki nkumbure ngo azowugira akazi cyangwa ni kubera ukiri kwishuri? Nubu naho ndi kwishuri aho mfite basi ndaheze uno mwaka. Imana yo ntera iteka ikampa uwo manager akanyizera nanje nkamwizera, twokorana hama ibintu kabasha kumera neza. Guys, abantu bariko baratureba kuri Sky Media, abana besha ni muhinga bafise impano murayibona, abo bakeneye abantu baba supportinga. Nizere yuko muriko murababona. Uno munsi turi kumwe na Roselysha. Mbega Roselysha twumvise ko watanguye kubikora ukiri mutonya, muhiri wanyu batonya bawe muba mubanye gute? Tubanye neza kandi nabo barabikunda kuririmba. Barakunda kuririmba cyane kubera hariho na musaza wanje mukuru wacu arakunda gospel cyane, yarasoye n'indirimbo imwe. Yego, ari nayo wamubekingiye. Mbega Roselysha, abandi iyo bariko barakora umuziki nkumbure ngo muri gospel barahera mu makorale, wewe woba umaze kuja muri korale cyangwa nta munsi n'umwe urajya mu makorale? Nakuriye muri Sunday school, ndavayo kubera nakunda cyane kuririmba, ndirimbana n'abantu bavyiyumvamo kubera muri Sunday school usanga abana baza batazi ivyo baje gukora. Ndamuwa kuvayo canja muri korale y'abantu bakuze kugira ngo binyorohere kubera nabikunda cyane gose. Yego, nkumbure ngo Roselysha hariho nk'utubazo wavuye muhira wiyumvira ati nkumbure ngo ninagera muri Sky Media ko nababwiye ati mfise impano ndashaka yuko abantu babimenya baraza kubimbaza, nkumbure ngo tutakubarije ngaha, ntatwoba wiyumvira tutakubajije? Oya. Twose twatukubajije. Yego.
tiko turajya mu gusozera ni ke kintu wo nk'akajambo wogira woshikiriza ku bakunzi ba Sky Media. Akajambo noshikiriza ku bakunzi ba Sky Media nuko abafise impano zo kuririmba zo basi izari zo zose umuntu wese abafise akazerekana kugira ngo tugire nk'urunani rw'abakunzi ba gospel hama tuje hamwe namba turondera umuntu umumanager kugira ngo adufashe namba ari twebwe nyene tuzokora kugira ngo bigende neza tukaja hamwe ibintu kagenda neza cyane. Je ndamaze kwakira abaririmbyi kazi babiri ba gospel umunsi umwe nzobahuza mu kiganiro muganire twumva amajwi yanyu n'ukuntu ibintu bimeze sivyo none. Ego mumbure ngo rero tugena turasozera abantu barashaka kumva bakumvise mu ntango ariko no mu mpera barashaka kukumva ryajwe kugira ngo ubasezere. Nta kandi karirimbo nkumbure ngo woducishirizako. wahozeho zereka turego tifise mu mashini wahozeho yande ya Chris ambaye kuteri yawe turi kumwe. Okay. Mikrofoni ni bwawe. Kandi uzahoraho ineza yawe ni ibihe byose mpora ntangazwa n'imbabazi zawe nanje nzibera mu kubaho kwawe. Unezeza imitima uhanagura amarira. Unezeza imitima uhanagura amarira. Mbega kubera iyo ndirimbo muyikunda? Ndayikunda yene basi ifise amajambo aryoshe kandi ifise na beat nziza. Twumvise urakunda Rose Muhando, urakunda ba Vera Muhimbare. Nkumbure ngo Imana wewe iguteye agateka ugashika ku rugero nk'ubwo aba bandi ukunda bariko niki wiyumvira wokora? Nonezereza umutima w'Imana, anezereza n'imitima y'abantu, hakuru cyane nugukora icyo Imana idusaba. Reka rero ndagushimire kuri kano kanya wafashe ukiyunga natwe hano muri Sky Media. Nanjye ndabakengurukiye cyane ko mwanyakiriye mukemera tukabana uyu mwanya wose. Imana ibahezagire. Pepea abakunzi ba Sky Media ati bye. Hello lero bakunzi ba Sky Media TV nakubwira ngo wa muri kurambona ngaha nawe nimba ufise impano uwijyamanye muhira muri Sky Media ntidukunda yuko mutunga izo mpano zanyu muhira. Karibu kuri plateau za Sky Media utuganirire maze uganirize n'abandi. Ufise ibyo wamamaza cyangwa se ibyo ushaka gutangaza tugane muri Sky Media. Waba ufise urubanza ubukwe cyangwa se nibindi ushaka ko tugukorera amashusho tugane muri Sky Media. Nkibisanzwe rero kandi muri kumwe nanje Amigo Amin Chaga Classic, behind camera muri kumwe na Mama Blue aka Double TOG to Travel, umuntu wanje umuntu mubi. Niko kandi kanya rero kundi munsi. Bye. Ciao. Ibuye rikomeza ifuruka inkoni yo kwishimikiza ko nkabasha kugera mwami kuri kimwe nkeneye. Umvise gusenga kwanje wahanaguye amarira yanje no muri vya bihe vyari bikomeye ntiwigeze untererana. Umvise gusenga kwanje wahanaguye amarira yanje no muri vya bihe vyari bikomeye ntiwigeze untererana. Akiriye indirimbo ivuye ku mutima, umutima wuzuye ishimwe ry'ivyo wankoreye.
yanje mwami nuyakire ikubera umubavu umuraneza akiriye indirimbo ivuye ku mutima umutima uzuye ishimwe ry'ivyo wankoreye indirimbo yanje mwami nuyakire ikubera umubavu umuraneza.